Ngo Noël yarahindutse? Mwebwe mwayibonye gute uno munsi? Kwanza reka mbanze ndabifurize Noël nziza aho muherereye hose mu banyu no mu byanyu. Kuri ivyo nari ntanguye mvuga, hari umumenyeshamakuru wa Eris News yadusangije uko iyi misi mikuru y'impera z'umwaka yahora yibona. Ngo mu myaka iheze iwabo mu misozi abasore n'inkumi bapagasi Bujumbura baraduga ku bwinshi mu misi mikuru ya Noël. Byaba bihimbaye. Baba bafise akabido k'amamesa, urukate rw'umuzingi runini, indagara, amarori y'izuba mu gahanga, imfunguruzo nka 30 ku mizipi, ukavuga uti ubunani bugomba buribwe n'ivumbi ritumuke. Ni nayo minsi ngo imiryango itari mike yafungura akanyama. Ariko ubu ngo siko biri, ivyari magera vyarageruye, ubuzima bwarazimvye. Atabitoro amatika arazimvye, kuduga kuja kwifatanya n'inshuti ku gatumba canke mbere hani Bujumbura ngo bisigaye ari kibazo. Ngo taxi ntihaguruka munsi y'inoti ibihumbi 10 naho hoba ari ku metero 2. Uyu mumenyesha makuru abandanya avuga ko kera imisi mikuru ya Noël yarangwa n'akanyamuneza, inzu yose ugasangira kayangana. Ngo imuhiri wabo yibuka ko wasanga bateretse agasongo hatibagiwe n'abakwega gaheke. Ngo ico gihe abana mu mabarabara bakubita ibibido bazunguruka amabarabara baririmba bati bonane umwaka mushasha n'ibindi byinshi. Ivyo byose ubu bisa ngo nibiri kure. None namwe muremeranya nawo? Dusangiza uko mwebwe mubibona uno munsi.